amagara yiwe ariko agenda neza. Twarabikurikirana. Tuguma tubikurikirana ku isaha. Ishure ry'abarundi bose ni ishure ribategurira guca bugufi, guhariranira, gusubiza hamwe, iterambere hamwe no kuroranirwa. Tubandanye urugendo maze tugaruze umunezero Satani yatunyaze. Imbere yuko dutangura icigwa cuno musi, nagomba dutangure twibukanye kano kantu karahambaye cane. Mu mpera z'icigwa tuvuze ngo fyonda kuri like no kuri subscribe. Bisigura iki vy'ukuri? Birafise ico bimaze kumuhora canke ku rubuga rwa YouTube. Ego cane birafise akamaro kanini cane. Iyo uravye icigwa kikagufasha ugafyonda kuri like, nico gituma YouTube yagishizeho. Ububwiye YouTube uti iki kintu je nagikunze cerekane kuri benshi n'abandi bashobore kukibona. Iyo rero YouTube ibonye kuri video kanaka abantu bafyonze like, iravuga iti iyi video yakunzwe n'abantu, reka ndayereka abandi. Mu bisanzwe YouTube igomba kuduza irakuduza, igomba kukugumiza huri ikugumiza huri. Video wakoze atabashize ko like iguma ahiri ikaduga bukebuke. Mugabo abantu benshi bashize ko like, iyo video ikigirira promotion. Nihajye uzubona ama video muri telefone yawe nayo utabukeneye yose, no kuvuga ngo ajya baba bafyonze kuri like akaba menshi, ama like akaba menshi, hanyuma YouTube igaca igirira promotion ya video. Ivyo ubugize ukagira like bituma abandi bantu bagira icizere cyo kuraba iyo video. Baragira bati video yakunzwe n'abantu benshi, reka nanje ndabikirimo. Mu yandi majambo ubutanze recommandation ku bandi, ubuvuze uti namwe bagabo umviriza. Rero wumvirije icigwa kikagushika kikakuryohera, hanyuma ntugire like, mu yandi majambo ntubu bigize neza kabisa. Umva ko algoritme ya YouTube ishigumuko nyene ntacubu yibwiye. Urumva ko gufyonda kuri like mu yandi majambo nugushima. I like this message. J'adore le message. J'apprécie le message et je le recommande aux autres. Murumva kwa akantu like gafise uruhara runini cyane. Aka rero YouTube ntiyagashiriye kubusa. Mu kurangiza iyo fyonze kuri like, ubuhaye motivation, ubuteye intege wakoze ico gikorwa kuri YouTube, wakoze iyo video. Umubwiye uti courage, kora ibindi vyinshi biraryosha. Anditse share canke share canke partage. Ni nko mu gihe ubutumwa buri muri iyo video ubusangije abandi bari muri groupe WhatsApp, abandi bari kuri Facebook canke ahandi. Tuvuze ngo fyonda kuri subscribe naho. Wowe usanzwe warabikoze kera, ntibiba bikenewe yuko fyonda kuri subscribe. Subscribe ifyondwa ko n'abantu baba ari bashasha ku rubuga, abantu atari abanywanyi. Like na share vyovyo urashobora kubikora igihe cyose. Ubwa nyuma aka gakengeri, tuvuze ngo fyonda kuri aka gakengeri, bisigura ngo buri mwanya dushize ku icigwa ku rubuga, wewe ucuronka notification ko hagiye ku icigwa. Rero burindwi YouTube ntibifata minenegwe, iraduha icegeranyo c'abagize like, c'abagize share canke partage, abasharinze canke abagize commentaire. Murumva yuko ivyo bintu vyose YouTube itabifata minenegwe. Iyo dufashije rero ugakora ibi vyose, urubuga ubu ruhezagiye, ubu uri kurubaka urubuga. YouTube yose uzojako ukabona ivyo bariko baravuga birakuryoheye, ntuzove ko utagize subscribe na like. Ivyo biri mu bintu biryohera umuntu wese uzobona akorera kuri YouTube. Nutabikubwiye ku mutima bayifuza yuko bikora, kanatsinda utabikoze nta ku rubuga gokura. Kuva ingwara giturumbuka ifashe umunyamabanga mukuru w'umugambwe CNDD-FDD, twagiye turababwira ingene vyagiye biragenda. Ubwa mbere twarababwiye yuko bagerageje uko bashoboye kose mu Burundi bikanga, bakabona yuko bo murungika
inyuma y'igihugu. Aho bamurungitse he? Bamurungitse muri Kenya, hari Nairobi mu bitaro bita Aga Khan University Hospital. Yarahamaze ikiringo cababa nk'iyinga, ariko arahavurirwa. Baragerageje barabona yuko bitaboroheye, niho guca biyumvira kumutransfera mu bindi bitaro vyoba bikomeye hariya i Dubai. Twarabwiye yuko mu guhema ahema akoresheje ivyuma, ukuvuga ngo ivyuma nivyo bimufasha guhema. Twaguma tubabwira yuko amagara yiwe atifashe neza, aguma amererwa nabi. Iyi nkuru rero y'umunyamabanga mukuru w'umugambwe CNDD-FDD, murazi yuko babujije ikinyamakuru cose gikorera mu Burundi kuvuga kuri ibi bintu. Akaba ari naho twakuye mu kuvuga duti ibi bintu nta kantu karimwo, ibi ntibabikora bazi ico bariko barakora. Ariko murazi yuko ukumenyekana koko vyamenyekanye ko bamuhaye isumu. Nuko naho rero twabwiye yuko amagara yiwe yifashe nabi mw'iyo misi heze, umukuru w'igihugu rero wewe aremeza yuko amagara yiwe yifashe neza kino gihe. Avuga yuko abikwirikiranira hafi, kanatsinda nivyo atabikurikiranye nta n'uwundi yobikurikirana. Baca umugani mu Kirundi ngo imfizi ipfuye ibazwa serugo, eka niyigwaye murumva yuko ari wabazwa amakuru yayo. Ibi rero ni ibintu bisiguritse cane. Mwabona ukwezi ingene ibigeragezo vyaje, umunyamabanga mukuru wacu agakikwa n'amagara. Nuko aho muri hose mu miryango mugwe mwibuka gusenga, dusengeranira, twirurana, kandi amagara yiwe ariko agenda neza. Twarabikurikirana, tuguma tubikurikirana kw'isaha, turabona yuko biriko biragenda neza. Imana niyo nkuru. Natwe ntiduhengeshanya kubandanya tumwipfuriza ugukira. Akenshi na kenshi iyo umuntu agize amahirwe yo gukira avuye muri koma, mu gihe yaramazeyo iminsi myinshi, bivugwa yuko atagaruka ari wa wundi na gatoya, kuko ngo aba yabonye ibintu vyinshi cane. Benshi murazi yuko bama bavuga ko no mwijuru bakubiseyo mu ntahe, bati je nari napfuye kari kabaye, nari muri koma, hanyuma ndagenda mbona ibi nibi. Ivyo ari byo vyose uwo muntu aza ari mushasha, aza yahindutse, aza hari ibintu bimwe bimwe ahindura. Ibi rero si ibintu vy'imbeshere, ibi si ibintu vyo gutekenika. Nawe uvuye iyo gotera izuba, ugaruka ushima Imana kabisa, ugaruka waciye bugufi, voilà, ugaruka wize ibintu vyinshi cane. Rero twebwe nico gituma tumwipfuriza gukira, kumbure agarutse yoshika hindura ibintu vyinshi cane bivanye n'ivyigwa bikomeye yoba yagize muri iyi ngwara. Ijambo ry'Imana rivuga ngo vyose bikoraniriza hamwe kutugirira neza. Iri jambo rirahambaye, umwanya umwe ntiworitahura, ariko rirumvikana. Ivyiza ni bibi Imana iremera bikadushikako, mugabo yoyo iba yipfuza yuko ivyo bitugira abandi bantu, bitwigisha tukaba version nshasha. Muzokumve hariho abantu bamashinga intahe, donc bari baragararije kwihana, umunsi umwe bagaca bashika muri koma, bakava muri koma bihanye. Ugasanga naka yari yarase guharira abandi, yari yarananye kuva ku kintu kanaka, mugabo amaze kuja mu ngwara ikomeye, voilà, ugasanga ca kintu yakivuyeko, ugasanga babana aravuze ati nukuri ndabahariye.
nizere yuko icigwa gitahuritse. Ibisigaye rero reka twibananirize rwa rugendo rwacu maze tugaruze umunezero satani yatunyaze. Umuntu atarashika mu ishure ry'abarundi bose turamuhaye kaze.